ati ndagarutse tuyage ku Burundi, tuyage ku matora, tuyage ngwati mu vyumviro bishasha no umukuri ngwati ukuri kwanone. Ego ngwati iyi ni ukuri kwanone podcast episode 43 ntihenze episode 43. Ego rero urumva uri mushasha ntubagire subscribe shimira umuntu wese amaze kugira subscribe urabaka video guhera ku mwanzo kuja ku mwisho tuyage ku bintu bijanye n'amatora tuyage ku vyumviro bishasha tuyage ku kuri kwanone. Ego ngutahure vyinshi ngumenye vyinshi. Hanyuma ngo tingira kumvuga ngo ati mwiriwe mwake akazina manje imbere Diodone karibu kuri channel Diodone ND. Uri mushasha nubagira kugira like subscribe comment utari mushasha naho nubagira kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuna nta handi nahanyene. Ego ngo ati burya uri kuraraba ivyumviro vyawe viwanje vya mugenzawe keshi na keshi biratandukanye. Keshi na keshi bifise intumbero itandukanye ngo ati ni wawe mugani ngo ati nawe nyene ni ivyumviro yipfuza ni ivyumviro ashaka ko vyoshika vyomubako ako vyoba ngo ati nico gituma ngo hari imigambwe myinshi ngo itandukanye ifise imyitekererezo ifise ivyumviro itandukanye mugani ngo ati yose ni kugira igihugu gitera imbere ni kugira umwene gihugu ngo ati ngo tera imbere. Nico gituma usanga hariho bamwe bumviriza bariya abandi bakurikira bariya mugani mu ntumbero nziza mu ntumbero yo gutungisha wewe uzomutora gusa ni hamwe nyene usanga ibintu bihindukiye amaze gushikayo ugasanga bya vyumviro yavuga yamabanga yabahishuriye ngo ati ngo ivyo byose ngiye kubikora ugasanga nta na kimwe akoze ngo ati nta na kimwe ashitseko. Urumva niko kamaramare nyene usanga abantu nyene bashinga amateka aba president abantu bagenzwe n'inzego zimwe usanga bikunda kuba bako bikabashikira uko nuko. Ego mugani no munsi rero ngomba ko twoyaga kwibi bintu bitatu ngoti bitatu burya uribaza ngo ati ngo ninde atwara uBurundi uribaza ngo ati ngo ninde afise intumbero nziza ninde ushobora guha ejo ryawe hingumaze wumvirize Imana ubumwe iterambere Imana burya ngo ati n'umutima uraguhishurira iciza ngo ati n'umutima urakubwira aho ushobora guca urakwereka inzira. Rero keshi na keshi ukoresheje ivyumviro aho ukoresheje ivyumviro vy'abandi utamaje nawe kwiyumvira icimana yifuza kuri wewe icimana ishaka yuko uBurundi abarundi boshikako icimana igushaka kuri wewe. Urumva ngaho ngo turashobora kuzimira ugasanga wapfuye ngo ati gutora burya ngo ati ngo ikintu cyose gitanguza n'ijambo ngo ati wapfuye urumva nta vyumviro uba wabihaye nta kamaro aho agaciro uba wahaye ico kintu urumva wapfuye gutora wapfuye kugirana. Ibanga rya kabiri ngo ati nubumwe umuntu ngo yaga ubumwe umuntu avuga ubumwe atanga urukundo atanga amahoro atanga ivyunguka abaja muri kasimbizi atanga urukundo. Rero ubumwe ni wewe jewe nuriya ni bariya ni twese urumva nta kuvangura nta gutandukanya ubumwe ngo ati ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Itandukaniro ryacu niryo bumwe bwacu nibwo bumwe bwacu. Rero ubumwe kubaka ubumwe muto mukuru munini muto uko nuko ubumwe ntiburaba wewe ingene usa ntiburaba wewe ivyo ufise ntiburaba iyo wavuye ahubwo vuga ati tutangure ngaha tuduge twese turi hamwe Wati terambere ntizotangurira kumwe rizotangurira kuri twese rigere kuri twese ngo ati nubumwe urumva ubumwe ni ikintu gikomeye hanyuma iterambere
burya ngo ati nta munyamigambwe yaho nta muntu mwaka kanya atari ko ariyumvira iterambere. Hari abazongera bakwereka vyiza bakubwira vyiza bavuga ngo ati dufise intumbero izogera hariya, ubundi ngo ati dufise intumbero izoduga irenge imisozi, ubundi avuga ngo ati burya ngo nijuru ndashobora kurizana ngaha kwisi hanyuma tugatera imbere. Hariho abavuga ukuri, hari abavuga ibinyoma ngo ati vyose bivana acaca yumviro ngaha ku mutima. Imana washize imbere ikubwira ngo iki, igomba ko wakira iki. Ego ngo ati burya hari ibintu vy'iterambere uravye usanga bigoye ko umuntu yoshikako. Hari iterambere go burya kwiyumvira ibintu vyiza birakenewe. Mugane hariho jewe niko ndiyumvira hari ibintu usanga bikurengeye imbere yuko ushika ahantu hakanaka. Rero aho hantu hakanaka utarahashika urumva nabijya bindi by'iterambere birengeye urumva biragoye gushikako. Rero bwa mbere na mbere wumviriza aho ukwiye kumenya aho ubona iryo terambere rishobora gudushikana kandi ko twebwe twashobora guhashika. Ubona atari ahantu dushobora guhashika urumva ngo ati ni vya binyoma, urumva ni guhababura umutima w'umuntu. Rero ibinyoma bimwe ibintu bimwe ubona ko bikwiye aho bifise intumbero yo kugera ahantu iterambere rikaboneka mu vyumviro ukariha igicapo ngo ati ngaho hantu abara ahantu heza. Ego rero mu matora burya umuntu wese afise inyungu ziwe, afise intumbero ziwe agomba kugira ante. Mugani kenshi na kenshi usanga nyine bagomba guteza imbere igihugu, bagomba ko umwene gihugu yotera imbere, yogira ubwigenge akifasha agafasha n'umuryango. Nico gituma umuntu nyine atova gutora kubera n'ivyitekerezo bashira hanze ni kugira wewe muntu ubahijwi uvyumve hanyuma ugire ico ufashe. Naho usanga wibaza ngo ati ngo iriju ryanje ni rito aho ntirikenewe, kenshi na kenshi arusanga rifise akamaro gakomeye cyane. Rero ni kwiha igiciro, ni kwiha iciro rikomeye ryawe kubera ni wewe leta, ni wewe gihugu, ni wewe mwene gihugu. Iryo terambere ni igiwawe, ubwo bumwe ni ubwiwawe, vyose ngo ati ni ivy'iwawe. Urumva ntibashobora kubishikako nawe atana kimwe ushizemwo. Ivyo bintu vyose bavuga ni kubera wewe ari wewe muzi kandi ari wewe musingi bubakirako kw'iryo terambere aho kubwo bumwe uko nuko. Rero ibintu bitatu twaravye: Imana, ubumwe, iterambere, ngo ati nivyo niyicano igirako. Imana imbere, ubumwe, hanyuma iterambere, kandi vyose ngo ati birashoboka. Ufise Imana kenshi na kenshi usanga ufise urukundo, usanga ufise kugira guhuza hamwe n'abantu, iterambere ukarishira mwabo bantu. Urumva bwa bumwe niryo terambere. Ngo ati ni ibintu vyiza, ni ibintu bikomeye. None ngo ati wewe wibaza ngo ati ibintu bizogenda gute mu 2025? Abigenga imigambwe bose bafise ivyumviro ngo ati vyiza, ivyumviro vyubaka umwene gihugu, vyubaka igihugu, biteza imbere twese. Urumva ngo ati ni ibintu biri ku rwego ruhanitse. Mugane gusa ndagomba ko wokwiyumvira ko ivyo bintu bibiri: Imana, ubumwe, iterambere. Shira Imana ngaha hanyuma wumvirize, hanyuma ukurikize ingingo zawe, kubera ngo ati burya ni wewe leta, ni wewe gaciro kanini. Nico gituma kenshi na kenshi baza imbere yawe bakavuga imigambi yawe, ngo tumwene gihugu afise akamaro gakomeye. Rero ntukivaneko kihe. Ego aka kantu uze karakanu karenganye gusa, aka episode gatonya, episode 43 ukuri kwanone podcast, ukuri aho kuri nta handi na hanyene kuti tuzokwama tukuvuga. Ego ngo atakazina kanje banyitwa imbere y'Imbere, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.